Yesu niwe bahagurukiye igihe yarahejeje guhagurutsa cya kimuga cyari kimaze imyaka 38 kiri ku kidengeri Betesida. Hanyuma arakibwira ngo korera inderuzo yawe wisubirire mu muryango. Cya kimuga kikorera inderuzo yaco kirigira. Hanyuma kigiye abayuda barashavura batangura kumuhagurukira bidodomba, we urinde ushobora kubwira umuntu ngo yikorera inderuzo atahe kandi ari ku munsi w'isabato. Yesu arabishura ijambo arababwira ngo data arakora nanje ndakora. Haleluya! Data wa twese ari ku kivi n'uyu munsi, na Yesu ari ku kivi, ariko natwe aba Kristo turi ku kivi mu izina rya Yesu Kristo. Yaturemeye rero gukora, arifuza cyane kwico yaturemeye, kwico Kristo yari karakora akiri mu mubiri, arifuza ko natwe tubikora nk'umubiri wa Kristo, nk'ishengero. Haleluya! Imana iravyifuza kandi na Yesu Kristo arifuza ko dukora igikogwa yasize dutumye gukora. Haleluya! Hari igikogwa twatumwe mubera, hari igikogwa dukora mubera nk'uko mpagaze hano, ariko hariho n'ikindi gikogwa dutegerezwa gukora hanze ya hano, hanze y'iri shengero, hariya mw'isi, hariya mu banyamahanga, hariya mu bataramenya Kristo. Hari igikogwa jewe nawe dutegerezwa gukora. Hano mu rusengero turahakomerezwa, hano mu rusengero tuhigishirizwa kwitondera ivyo Kristo yatugeze, ariko hanze tugenda kuvuga ubutumwa bwiza, tugenda gushingira intahe Kristo. Haleluya! Usomye ha mu Bikorosayi niho Pawulo yavuze igikogwa wahawe 1:24 na 25 haravuga ngo none nezererewe amagorwa yanje yo kubwanyu. Pawulo yaragira amagorwa kubwabera, agakubitwa kubwabera, kubw'amashengero yari yaravyaje ubutumwa bwiza, kandi byasigaye ku magushwa ya Kristo. Nanje ndabishitsa mu mubiri wanje, kubw'umubiri wiwe niwo shengero. Haleluya! Yaremeye vyose, Pawulo aremera vyose, arababazwa, ashitsa amarushwa Kristo atashikanye ko kubera yaciye yitahira kwa data. Pawulo avuga ngo nanje ndiko ndayashitsa kubwabera, kubw'umubiri wa Kristo ari ryo shengero. 25 havuga ngo iryo nacikiye umukozi, nk'uko nahawe n'Imana ububwiriza bwo kugaburira mwebwe, kugira ngo mwize ijambo ry'Imana rishitse. Haleluya! Pawulo ayariko aratubwira yuko yahawe igikogwa cyo kugaburira bera, umukozi w'abera, umukozi wa bene data, ngo abagaburire ibikwiriye kandi akwize ubutumwa bwiza bushitse. Icyo twatumwe ku batarakizwa canke mu hariya mw'isi no kuvuga ubutumwa bwiza hamwe no gushingira intahe ibikogwa bitangaje Kristo yakoze, ivyo amaze gukora mu bugingo bwacu.